Nous voulons lire une parole. turashaka gusoma ijambo imbere y'uko dushobora gusenga, Nous le serons la hanyuma turaza guha ikibanza muri data Frank nawe araza kugira ibyo kutubwira. Hano intumwa Pawulo yandikira Timoteyo mu gice cya kabiri ugwete rwa mbere, Première lettre à Timothée. ugwete rwa mbere rwa Timoteyo Ici, il umurongo wa kabiri. Hano aravuga agatangaza duhereye ku murongo wa mbere. Timoteyo wa mbere igice cya kabiri umurongo wa mbere, tout d'abord à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce ijya mbere pour tous les hommes. y'ibindi byose ndabahanura kwingingira abantu no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana, Afin que nous puissions mener kandi cyane cyane abami n'abashizwe hejuru bose, kugira ngo twame mu mahoro dutekereje twubaha Imana turi nyankamugayo est bon et agréable rwose. devant Dieu. Ibyo ni byo byiza byemegwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya iby'ukuri. Verset 5. Umurongo wa gatanu, kuko Il n'y a qu'un seul Dieu. De même, hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, savoir nawe nyene Jésus n'umuntu ni Kristo Yesu, qui s'est donné lui-même en rançon, yitanze kw'incungu ya bose, étant le témoignage. kandi ibyo bishingigwe intahe mu bihe byabyo. Verset 7. Umurongo Pour ce w'indwi témoignage, j'ai été établi ngo kubw'iyo ntahe ngo nicyo nashyiriweho kuba umusiguzi n'intumwa, mvuze iby'ukuri, mvuze ukuri, simbeshe la foi et dans la vérité. n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga ukwizera n'iby'ukuri. Umwami adufashe muri ibyo, umwami ashobore kuduha umutima ku bw'ibyo, Que nous puissions être duhuze umutima n'inama, dushobore kuba nk'uko intumwa Pawulo yabivuze hano abibwira Timoteyo, kandi abibwira n'abo mu gihe ciwe. Uyu munsi cette parole où iri jambo Dieu nous parle, aho mwe mu w'Imana atuvugisha jewe nawe, kugira ngo nk'uko intumwa Pawulo yabivuze, ego que et comme il l'a nk'uko exhorté à faire des prières yahanuye ngo et des habe ugusengera, ugushimira, kwingingira abantu bose, hamwe n'ibintu byose Imana yakoze muri twebwe kandi yanadukoreye. Turabizi yuko qui nous a rachetés, yaratanze ubuzima bwe ku bwacu, yaraducunguye, yaratubohoye, destiné à être sa yatugeneye kuba ishamvu yiwe. et Kandi l'apôtre Paul aho naho intumwa oublié Pawulo ntiyibagiye de prier pour les autorités. gusengera n'abatware hamwe n'abo bose, On peut le dire ainsi. niba twabivuga muri ubu buryo, abantu babicaye mu butegetsi Prier aho afin gutegekera, que nous puissions ngo dusenge kugira ngo tubeho ubuzima butekanye bw'inyankamugayo mu kubaha Imana kose, mu kwera kose. Ni ku bw'ibyo dushimira Imana yacu ishobora kuduha amahirwe yo kuza imbere yayo dutekanye kandi Personne ne nous dérange. duhoze, nta muntu n'umwe aduhungabanya. Dufise uburenganzira, dufise n'amahirwe yo gukorana. Ku bw'ibyo rero turashaka ubu rero gushimira, guhaguruka dushimire umwami wacu turi hamwe. Hanyuma muri data Frank araza gufata ijambo. Data uri mu ijuru, turagushimira kubw'ubuntu bwawe n'ubwizigirwa bwawe mwami. Mbega amahirwe mawe, mbega amahirwe duhawe twese, o Mana, kuba dushobora guhagarara imbere yawe, o mwami, kugira ngo tubisenge duhimbaze izina ryawe mwami mu ijuru. O Mana, simbereye, mbega n'igiki nari nkwiriye ngo ube wangiriye ubuntu nk'ubu. Si jewe gusa mwami, ariko n'abo bose bari hano mbere n'abatashoboye kuba hano. Turagushimira mwami ko dushobora gusabiranira bamwe ku bandi imbere yawe. Tugushimira mwami, o Mana, ndagusabye Yesu Kristo ngo utuvugishe kandi mwami uvuge kandi ubwirishe abantu bose abo wapfiriye, ushobora kuvugira n'umwe wese awumvirije n'ubu acumviriza ijambo ryawe. Uduhe kuguhimbaza mwami, wezagire akanwa akoza kuvugishamwo, udusige mwami
kandi ureke tuguhimbaze mwami turagusabye kandi no ku bwa mwindata Rusi yishize mu masengesho nawe umuhezagire umugire ubuntu igihe aza kugurura umunwa izina ryawe rishobore kubahwa kandi ijambo ryawe ritangazwe mu buryo butomoye kandi mukuri turagushimira ku bw'ibyo wowe mwami turagusabye utugirire akagongwe amen amen turicara hahimbazwe kandi hashimwe umwami turashimira imana yuko dushobora kuba turi hano kandi kuko nkunda kubivuga kugira ngo duhimbaze tubikorere mu mwemu no mu kuri igihe twaririmba ijya ndirimbo yego twaririmbye iya kabiri dushika ku ya kane mu gitero cya nyuma aravuga ngo nta nzira zacu cyangwa ugomba kwacu bwite bigihari wowe ubwawe ushobore kwihitiramo dushobore kubyumvira biva mu bwina bw'umutima ko imana iyo ushobora gutanga inyishu yayo ngo nta nzira nta no kugomba kwacu bwite ngo ushobore wowe ubwawe kwifatira ingingo ngo ndakwihaye byuzuye ube byose kuri jewe amen aho rero hazonasohoza ibyo twaririmbye mu gitero cya mbere ngo waranyihishuriye mwami mu buntu bwawe bwinshi nk'umwungere untwaye mu bugwaneza hamwe no kwihangana kwinshi kandi ibyo nibyo twifuza n'imitima yacu yose yuko umwami adufata atwizanako akatwishurira hanyuma ntihabe hakiriho inzira ntihabe hariho no kugomba kwacu bwite amen ariko nk'uko umwami wacu wenyine ubwiwe nk'uko yabivuze mu kwinginga kwiwe yashobora kuvuga ati ni kuba kugomba kwanje ariko kugomba kwawe aba ariko gukoreka kandi nk'abana b'imana nk'umwana w'imana ni icyitegererezo kuri twebwe kuri ibyo ndabizi ko ni ibintu bibiri bitandukanye yego kuvuga kugomba kw'imana ku ruhande rumwe cyangwa kurushira kugushira mu bikorwa mu rundi ruhande nimba mu by'ukuri turi imvuga kuri mu mutima imana izokwemera ko tubishikako ndafise amakuru meza ndafise intasho zo gutanga zavuye ku bahezagiwe mu rugendo ruheruka i Singapore muri Indonesia muri Philippines mu nyuma no mu Bugiriki ahantu hose hariho abantu bafise inzara bafise n'inyota byo kugororoka kandi dufise intahe y'ubushobozi hamwe n'ijambo ry'Imana ryo kuzana ryo gutanga yego intahe y'ubushobozi y'ijambo ry'Imana iyo ata muntu n'umwe yigeze ayitanga mu rugano rwose rwaba rwarabayeho ntushobora kuvuga yuko twagize umwimenyerezo mu bwizigigwa bw'Imana kandi n'intsinzi nayo y'Imana iminsi yose yigaragaza mu buryo bushasha biciye kuri mwe wayo no ku ijambo ryayo kandi turabona ko aho abantu batondeka ibyo muri data Branham yavuze badashobora kubishyira muri Bibiliya ibyo ntibigenda ubutumwa bw'Imana ntibushobora na rimwe gushigwa cyangwa gutondekwa hanze ya Bibiliya ibyo ntibishoboka intahe y'Imana intahe yarangiye y'Imana
Ce sont les Saintes Écritures. ni ibyanditswe byera kandi ubukozi bwa Mr. Branham nabwo bwari bujanye no kuba bwoduhishurira buduhishurira inama y'Imana y'agakiza hamwe n'amabanga Sont cachés. byari binyegejemo. Nous n'avons pas été simplement placés dans ntitwashizwe le vide, gusa mu bintu by'ubusuko été lancés simplement dans le vide. cyangwa ngo Nous sommes duteregwe mu bintu ata kintu kirimo. Twebwe ntituri ibyogajuru ntituri n'amaroketi ariko nk'ubwoko bw'Imana twagarukanywe ku rufatiro rw'inkomoko ubwo rwari urw'ingirakamaro rwari urukomeye ku ntumwa n'abantuzi kandi ubwo pouvons nibwo construire dushobora kubakako et être édifiés. tukubakigwako. Tout compte fait, byose nous sommes reconnaissants à Dieu. kuri ibyo byose rero turabishimira Imana. ntitwabiririmbye gusa ariko turabyumvira n'imitima yacu yose. Mu ndirimbo twaririmbye ngo waranyihishuriye o mwami mu buntu bwawe bwinshi En tant que berger, nk'umwungeri ngo untwaye mu bugwaneza et patient, hamwe no kwihangana aimant. kwinshi. Combien de patience mbega Seigneur ni a-t-il ukwihangana manifesté dans kungana ta gute vie et dans la umwami yagaragaje mu buzima bwawe no mu buzima bwanje. aurions twokabaye ou eu le Canke coup déjà brisé twese à maintes reprises. twokabaye dufise izosi ryakuweko inshuro nyinshi ariko Ne umwami peut faire yadukunze que de nous supporter nta kundi kuntu yobigenza kiretse kutwihanganira mu kwihanganira kwinshi et d'être avec nous. kandi akabana natwe gushitsa aho tuzoba turi kumwe nawe. Amen. Oui, Ego oui, encore. ndagaruka Oui, sur la dernière ndagaruka ku ndirimbo ku gace ka nyuma k'indirimbo ngo atanzira cyangwa kugomba kwacu bwite gihari ariko wowe ubwawe aba ari wewe ushobora gufata ingingo. Oui. Si Ego cela ibi peut être ainsi bishoboye kuba nk'uku kuri umwe wese muri twebwe ego mu bunyakuri bwose bw'umutima kandi byategerezwa kumera nk'uku il nous sera impossible ntituzoba d'atteindre tugishobora la perfection sans il nous sera impossible d'atteindre la perfection sans la ntitwoshobora perfection gushika mu gutungana bwose mu kugomba gukurikirana kw'Imana. bizoba ari mu kugomba gutunganya kw'Imana. ntihagire umuntu n'umwe atangura kwibaza comment ngo mbega ngo uko kugomba gukomeze gute ukuzuba gusa gute ukugomba gutunganya cyangwa ngo inzira iyo ariyo iyo iturongorerako ngo misi yose bizoba bitandukanye n'ibintu tuba twiyumvira cyangwa ibyo tuba twibaza ariko tutwaye mu mitima yacu ico cipfuzo aho rero tuzogira umwimenyerezo ko Imana iturongora kandi iri kumwe natwe. Mu ijambo ryatanguje twamaze gusoma ibintu twabwiwe hano muri Timoteyo wa mbere igice cya kabiri. N'adhérons pas toujours, du moins pas moi, facilement à la pensée qu'il faut prier pour les autorités. ntitwubahuka mu buryo bworoshe iki cyanditswe cyo gusengera abatwara kenshi tuba turi ngaho tunegura ducira urubanza ku bantu baba bafise ibyo batwara ahantu runaka ngo ntibakoze ibi canke ibindi kandi nibyo kumbure biba ari byo ariko Bibiliya idusaba ngo tubasengere kandi birashoboka ko bakora amakosa kubera yuko tutasenze bikwiriye ku bwabo. Twebwe nk'abana b'Imana turi umuco w'isi, turi umunyu w'isi kandi iyo dusoma twitondeye mu Bitesalonika ba kabiri aravuga yuko ngo ubwa mbere birakwiye yuko ikigumije wa muntu agabitanya kimurekura hanyuma azogaragara mu buryo bugaragara neza. Uri mu Bitesalonika ba kabiri umurongo w'indwi. Twebwe nk'abana b'Imana twarose mwe mu w'Imana ni twebwe tubigumije tubirinze ko biba bitari uko urubanza rw'Imana ruba rwaratangiye gukubita guhera kera. Hano Pawulo arandika akavuga yandikira uwo bakorana muri na Timoteyo wa mbere kabiri umurongo wa mbere ni ijambo twasomye dutangura ngo ijya mbere y'ibindi byose ndabahanura kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana. Ninde abikora? Ninde abikora? Ntibihagije
Oui, que nous puissions les ntibihagije yuko tubacira urubanza hanyuma tugatangwa no kubasuzugura. Birashoboka kubera yuko bafashe inzira yagutse, ariko urukundo rw'Imana rw'umukiza rutegerezwa kudufata irindi rimwe, hanyuma dutegerezwa kuba dugira imbabazi ku bantu bataba baramenya kandi bataragira umwimenyerezo n'Imana n'agakiza. Muri ubwo buryo dusabwa ngo dusenge, dusabire, dushimire, twingingire abantu bose, ubwa mbere ku bami, abashyizwe hejuru n'abaganza bose, kugira ngo dushobore kubaho ubuzima butekereje mu mahoro, mu kubaha Imana kose, kandi ngo turi inyankamugayo rwose. Amen. Ego, ibi reka tubishyire ku mutima. Birashoboka yuko ubwo rero tujya tumera neza. Jewe sinizera yuko hoba hariho ijambo ry'Imana turisohoje, yuko iryo jambo ridakwega umugisha uhuje naryo. Amen. Buri jambo ryose ry'Imana birafise uburenganzira bwaryo bwo kubaho, kandi nta nkeka bizozana umugisha. Umurongo wa 3 muri Timoteyo wa mbere 2 umurongo wa 3, ibyo nibyo byiza byemegwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu, igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya iby'ukuri. Ego, uku niko kugomba kw'Imana. Ego, kandi nkuko tutazi rero uzokwemera agakiza n'utazokemera, twebwe ni igikorwa cacu kwerekana umukiza gusa, tumwereka abantu, tubasabe kwizera, bamwizere nk'uko ijambo ry'ibyanditswe rivuga ngo, kuko rivuga ngo mureke mwiyuzuze n'Imana. Abikorino ba 2:5 umurongo wa 19. Imbere ko dusenga hari amajambo nashaka gusoma yo muri Zaburi 71. Zaburi 71 umurongo wa 12. Ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu. Viens en hâte à mon secours. Nous remarquons de quelle profondeur cette parole. Mwami ntunje kure, turabona uburebure iri jambo ryavugiwemo ngo, o Mana ntunje kure, viens en ni 71. Mana ntumbe kure, Mana yanje tebuka untabare, ngo utebuke untabare. Zaburi 71 umurongo wa 12. Ibyacu bivana n'ubutabazi bw'Imana gusumba uko twobipimanya cyangwa uko twoshobora kubyibaza, kandi iyo adufashije mu by'ukuri tuba dufashijwe. Yego, hamwe n'Imana ibintu byose biratunganye. Bihagije gusa yuko twebwe tuba gusa turabemera, kandi kuko twabaze kubishimika ko tugashobora gushira kugomba kwacu mu kugomba kwiwe. Umurongo wa 14 hano muri Zaburi ya 71 haravuga ngo, ariko jeho nzokwama nizigira ubudasiba, je ferai toujours croître ta gloire. Nzokwiyongeranya kugushima. Turashaka yuko icyubahiro c'Imana yacu ciyongeranya kikagwira. Imana yakoze ibintu bihambaye byinshi, kandi izina ryiwe ni ry'ubwiza. Ariko hano haravugwa ku murongo wa 4 ngo, ariko jeho nzokwama nizigira ubudasiba, hanyuma ngo nzokwiyongeranya, mu Gifaransa ngo nzogwiza. Pourquoi est-ce que la gloire du Seigneur icyubahiro c'Umwami kigwira gute, ciyongeranya gute, biciye kugiki? Mbega yimenyekanisha mu biki? Ni mu gukora ibihambaye, ibirengeye ibyumviro byacu gusumba ko tuba twobibaza tukabisaba cyane tukabyumvira. Asubiyemwo umurongo wa 14 ngo, ariko jeho nzokwama nizigira ubudasiba, nzokwiyongeranya kugushima, nzogwiza icyubahiro cawe. Amen.
que nous aussi natwe nous ayons le désir dushobore kugira de ne pas icyifuzo vivre pour nous-mêmes. cyo kutabaho twibereyeho ubwacu Et selon la parole de ariko l'Écriture, kuko ijambo ryo mu byanditswe rivuga ngo ushaka kwishimagiza niyishimagirize mu mwami kandi ngo yishimagize ko ari agira imbabazi umwami. Pawulo aravuga rero ngo ntimukishimagize mwishima ku bantu. Abikorino ba mbere aravuga ngo mbega Apolosi ninde, mbega abandi bo ni bande? Kristo hategerezwa kuba ari byose muri twebwe. Asomwe umurongo wa 14 hano ngo ariko John nzokwama nizigira ubudasiba nzokwiyongeranya kugushima. Umwami Imana ibiduhe yego tubeho tumenye ko Imana itegerezwa gushimagizwa ko ubwiza bwiwe itegerezwa uco kiza gukura ijambo ryiwe rikemezwa amasezerano yiwe agasohoza. Turabizi twese yuko buri buhanuzi bwose buzosoza ubwabwo uko buri ariko atari mu ishengero. Mu ishengero ukwizera gutegereza kuba kuri ngaho imbere y'uko Imana igira gusoza amasezerano yose mu isi yose. Amasezerano yose y'Imana cyangwa ay'Imana yatanze mu ijambo ryayo mu isi asohoza atamuntu agize icyo abikorako mbere no kubida bigihe cya nyuma, haba amapfa, haba nyamugigima, haba ibiza by'uburyo butandukanye. Nta muntu umwe akeneye kubisengera ngo bibe ibyo birasoza bikaza kubera ko Imana yabivuze, ariko igitegerezwa gushika hamwe natwe kandi biciye kuri twebwe ntigishobora gushika kiretse biciye kuri twebwe kandi natwe turimo. Niba twizera Imana hanyuma tukaja ku ruhande rwayo tukavuga tuti mwami, impamvu yo kuba hano kwacu hano ni kongeranya icubahiro cyawe kandi ushobore kudukoresha nk'uko ubishaka. Amen. Hanyuma ku murongo wa 15 acavugwa ni muri Zaburi 71 ngo akanwa kanje kazovuga inkuru y'ukugororoka kwawe ni agakiza kawe umunsi wiri kuko ntazi igitigiri cyabyo. Umurongo wa 16 nzoza mvuga ibikorwa bihambaye by'umwami uhoraho, nzovuga ukugororoka kwawe mbere ukwawe konyine. Igihe usomye ibi ubona uko ngene abantu b'Imana baza imbere y'inyonga z'umwami. Twebwe jewe ari ukuntu tuba dushaka kuzana ibintu tuba twahuye nabyo canke ibintu biba bituremereye, ariko ukwizera kuza kuvuye mu butumwa kandi ubutumwa ni buca ku ruhande rw'Imana, ariko ubutumwa buturongorera kuri yo hanyuma bukatwereka ibyo yadukoreye, hanyuma tukibuka ibikorwa byiwe byose by'ubushobozi, hanyuma tukaza hamwe n'ibyo imbere yiwe tukavuga tuti mwami, wewe kila gihe wakoze ibihambaye, wewe wihaye izina rihambaye kandi wewe ubwiza kubw'ubwiza uri wa wundi uyu munsi ushobora gukora bya bintu nyene kugira ngo ijambo ryawe ryemezwe, izina ryawe rishimagizwe kandi ubwoko bwawe buhezagirwe. Amen. Umurongo wa 16 nzoza mvuga ibikorwa bihambaye by'umwami uhoraho, nzovuga kugororoka kwawe mbere ukwawe konyine. Hashimigwe Imana yacu. Igihe turaba inyuma, umuntu wese muri twebwe turafise ibintu twibuka, Imana yakoze mu buzima bwacu, mu buzima bwawe no mu buzima bwanje. Kandi nimba Imana yaruguruye ikiyaga gitukura inshuro 1000 ntitwihishurire, mbega ibyo twabikura kwiki? Ariko ibihambaye bikomeye by'Imana bitegerezwa ko dukomeza mu kwizera, bitegerezwa kutumenyesha ibyo yakoze. Amen. Ariko si byo gusa,
Nous devons savoir dutegerezwa kumenya qu'il yuko a fait de grandes choses. yakoze ibihambaye muri twebwe. Amen. Je veux proclamer ngo les œuvres ndashaka kutangaza ibikorwa bihambaye by'umwami uhoraho, nzovuga ukuguruka kwawe ukwawe konyene. Amen. Oh, quelle reconnaissance. Mbega amashimwe adoga mu mitima yacu aja ku Mana. Nous pouvons faire une turashobora kugira urutonde rw'ibyo Imana yakoze, ingene yarongoye, ingene yuguruye imiryango, ingene yaciye inzira, ingene yahamagaye abantu ngo bave mu mwijima, ingene yabishuriye kandi no kuri we n'ingene yakwishuriye nawe n'ingene yanyishuriye nanje. Hano ku murongo wa 17 haravugwa ati Mana ni wewe wanyigishije uhereye mu buto bwanje. Amen. Kugeza n'ubu ndacavuga ibikorwa byawe bitangaje. Imana ihimbazwe. Mbega iki kintu c'ubwiza abantu benshi muri twebwe mbega guhera bakiri bato muri bo ntibumva ko tutari ab'iy'isi, ko tudafise ikibanza mu nzira yagutse ija mu mahonero, ariko ko Imana ifise uburenganzira mu buzima bwacu kandi iranabwishuza. Haleluya. Aravuga umurongo wa 17 ati Mana niwe wanyigishije uhereye mu buto bwanje, kandi ngo kugeza n'ubu ndacavuga ibikorwa byawe bitangaje. Amen. Umurongo wa 18 ati même jusqu'à la vieillesse Mana et aux cheveux blancs ne m'abandonne pas. Ntumpebe kugeza no mu butaba bwanje meze imvi. Vous savez qu'il y a dans les saintes écritures, murabizi ko mu byanditswe byera hariho ibintu qui ont bien commencé byatanguye neza mais ariko qui n'ont pas bien fini. bitaheze neza. Nico gituma haranditse Considérez leur ngo mwitegereze iherezo. Amen. Ngo hahigwa umuntu nka Aburahamu, nka Isaka, nka Yakobo, igihe il pouvait s'appuyer sur son bâton, igihe bashobora kwishigikiriza inkoni zabo, nubwo amaso yari yamaze kuja mw'ibyijiji, yashobora gufata mu biganza akavuga ati uhoraho yamye aba umwungere wanje ubuzima bwanje bwose. Igihe abantu barabye inyuma mu buzima bwabo, hanyuma bagashinga inda yuko ngo umwami yabanye nanje guhera mu buto bwanje, ngo yaranyigishije, ngo nagize umwimenyerezo mu bitangaza byiwe nabitangaje, urashinze inahe y'ubuntu ubwo nari nahawe. Amen. Imana ihimbazwe. Hanyuma caze cepfuzo ku murongo wa 18 ngo ariko mbere no mu butama bwanje meze imvi, Mana ntumpebe. Aho rero dufise isezerano ngo sinzoguheba, sinzoguta. Haleluya. Amen. Umwami azobana natwe igihe cose. Kandi ibibandanya ku murongo wa 18 aravuga ngo kugira ngo mbarire mu Gifaransa, mbarire abigiye kizoza amaboko yawe, mbarire abazovuka bose inkomezi zawe. Iyo dusomye ijambo hano rivuga ngo kugira ngo mvuge iby'amaboko yawe, ni mu Gifaransa ngo ego amaboko gusa nta kintu coba kirimo, ariko ibikorwa by'Imana, ukuboko kw'iburyo kw'Umwami gushizwe hejuru kugumije intsinzi. Zaburi 118:16. Igihe twiyumvira ku kuboko kw'Imana nzima, igihe turaba kuboko kw'Imana nzima, aho twiyumvira yuko yasoje ibintu bihambaye bikomeye, kandi aho rero ikaba yarikoreye izina. Haleluya. Kugira ngo ego ni iherezo ry'umurongo wa 18 ngo mu Kirundi ngo ntarabarira abigiye kizoza amaboko yawe, ngo n'abazovuka bose nkababwira ingomezi zawe. Aho rero
nous vivons dans aho cette rero génération et hamwe nabo tuvanye nabo n'urunganwe hamwe n'abandi bose bazoza mu kindi gihe imana yigaragaje mu bushobozi kandi sindigera numva havugwa yuko yoba yarahindutse hagati mu bihe yo ni ibyayo jakariye ibihe ariko iguma ari imana iguma ari umwami ahoraho uwaremye ibihe kandi uwo muri ibyo bihe asohoza inama yayo yiwe y'agakiza hamwe n'abo bareka bagashigwa mu mugambi nyene w'agakiza. Murongo wa 19 Zaburi 71 murongo wa 19, Mana uguruka kwawe gushika kure, ni wewe wakoze ibikomeye Mana, ninde ahwanye nawe? Dutegerezwa gusa kuba mu kurindira ko Imana ntiyakoze ibihambaye gusa, ariko n'ubu iracakora ibihambaye kuko ari wa wundi. Nimba atakintu na kimwe twiteze, nta kintu na kimwe rero kizoshika. Imana ishaka yuko tumenya yuko ishoboye gukora ibikomeye. Imana ishaka yuko tuyizera kuko ibishaka kwigaragaza yerekane ubushobozi bwayo n'ubwiza bwayo. Amen. Umurongo wa 19 aravuga ngo, Mana ukugoroka kwawe gushika hejuru kure, niwe wakoze ibikomeye Mana, ninde ahwanye nawe? Imana mbega ntiyakoze ibihambaye mu buzima bwacu, mu buzima bwawe no mu buzima bwanje? Mbega kenshi ntitwaririmbye ngo Mana wakoze byinshi ku bwacu hano, tukuninariza mu mukungugu, turagusenga. Twaririmbye ngo waranyishuriye, hahiriwe umuntu ashobora kubivuga ego akabyemeza mu by'ukuri. Umurongo wa 20 haravugwa ngo, ni wewe watweretse amagorwa menshi akomeye, uzokongera uturabure, uzokongera udukure ibyena ikuzimu. Mbega ni kangahe twakunze kubivuga? Abizera ntibari ukwabo bonyene, kuko umwami yasezeranje ko azobana natwe, kuko biri mu Matayo 20 ariko 28, ariko iyo imipfunda y'ikiyaga ihuha ikaduga, tuba turi mu mutekano, ntidushobora kudibira. Umwami yafashe ikibanza mu bwato bw'ubuzima bwacu. Amen. Ari kumwe natwe kandi niwe ashobora gutegeka imiyaga yose. Ariko birashoboka ko atari imbere yuko twavuze ngo Mwami dufashe, ko turanyika. Ndabizi yuko abigishwa bari bagerageje gukora ibintu byose, byari mu bushobozi bwabo kugira ngo barabe ko bogenzura ibyo ariko biraba. Ni gusa inyuma yo kunanirwa, kw'ibikorwa byose, ibintu byose bagerageje, niho baza baravuga bati, Mwami turahonye. Umwami arahaguruka avuga ijambo kandi ibyo birasohoza. Haleluya, amen. Nigiye gusa tuba twagerageje ibintu byose, nigiye gusa tuba twagerageje ibintu byose, hanyuma tukaba twananiwe, niho bisa nkaho tuza ku Mwami. Aho rero arashobora gufasha nk'uko atawundi ashobora kubikora. Arashobora gukiza mu mabaro yose, kandi ashobora guhindura ibintu byose nk'uko twebwe tushobora kubikora. Murashobora kubyizera. Petero umurobyi wa kera by'umwuga, yarabizi ibintu byose ashobora kubamo muri ibyo mbere no mu bihe byose. Igihe abantu rero bahanga baba bakomeye baba bageze ngaho, hanyuma bakavuga bati, Mwami mbega ntubona ko turiko turahona? Aho rero nk'uko nyine kumbure Imana itwita ko turi abakomeye mu bwami bw'Imana, ngo turi abantu bakomeye bazi
by'ubutumwa bw'iherezo dushobora kuba twifata nk'uko ariko dutegerezwa kuba dushyitse ahantu ko ibyo dukora hano n'ariya bidahagije. turakeneye umwami kandi tumwambaje ari hafi, ashobora kubona umubabaro wacu, ashobora kuza akadufasha. ndabisubiramwo, Petero n'abagenzi biwe bari abarobyi nyabo, bari abahinga bakomeye, ariko ubwenge bwabo, uburyo bwabo bwo kumenya gukora ibintu byari byashitse ku ndunduro yabyo. Baje ku mwami baravuga bati baraza, hanyuma arabafasha. Ego ni nako bimeze tube twese, tube twoba turi abahinga tutari bo. Umuntu wese aba ashaka kugerageza kugenzura ubwo bwato mu buryo bwiwe ubundi, ariko ibihuhusi ntibitekane, ahubwo bikagwira. Hanyuma bukwi na bukwi tukaza kubona yuko mwo kimwe turamba izina ry'umwami canke naho turahona, nta kundi nta yandi mahitamo dufise. aho rero dutakambira umwami, hanyuma akadufasha mu mubabaro wacu. Haleluya. Umurongo wa 20 ngo ni wewe watweretse amagorwa menshi akomeye, ntiyabitumye tubyumva gusa, ariko twaranabyumvisemo. Bibanda ku murongo wa 20, ariko uzokongera uturabure, uzosohoka kuduha ubuzima, uzokongera udukure ibyina ikuzimu. Murongo wa 21, unyongeranirize ubukuru, uhindukire unyirure. Amen. Imana yacu irashobora guhumuriza ababaye, gutabara abo bari mu magorwa. Hari ahantu runaka havuga ngo unyambaze ku munsi wawe w'amagorwa, Zaburi 50 umurongo wa 15. kandi nk'uko twamaze kubivuga, minsi yose turagerageza ngo ubwacu tugenzure ibyo bintu ubwacu, hanyuma tukabandanya kubikora tutarabona yuko tudashoboye yaba kwigenzura twe ubwacu ngo twigenzura cyangwa tugenzure ibintu biriko biradushika ko bidukikije. Ariko hariho umwe gusa ku bintu byose bishika mu buzima, ibintu byose bishitse, wowe ni data buca wa byose, kuko ibintu byose niwe yabiremye kandi byose bitegerezwa kumugamburukira. Haleluya. Ariko tuje kuri we, ashoboye kuvuga ijambo kandi rirasohoza. Amen. Mbega ntidushaka gutahura yuko ibyacu bivana n'ubufasha bw'Imana, yuko atakuntu na kumwe dushobora kwifasha mu bicamo byacu, ko dutegerezwa kwambaza umwami n'umutima wacu wose, hanyuma tukamusenga, tukavuga tuti mwami mwizigirwa. Dusoma mu ijambo ryawe ibikorwa bihambaye bikomeye, ibyaguhesha icubahiro. uyu munsi naho uracari wa wundi, ukugoroka kwawe niko dushaka guhimbaza. Ikiganza cawe, ibikorwa byawe nivyo dushaka gutangaza, kuko wakoze ibihambaye kuri twebwe kandi no ku bandi benshi. Umurongo wa 21, ngo unyongeranirize ubukuru, ngo mpagurutse ushire hejuru, ngo umpindukirire, ngo unyirure. Abantu barashobora guhumuriza, bagasura bagahumuriza, ariko mu buryo runaka ibyo ntibiba bihagije mu ruhande rumwe no mu rundi. Ariko igihe umwami we ahumurije, igihe afashije, igihe atabaye, igihe ahezagiye, aho rero ibintu byose birahindukira, ibintu byose bikamera neza. Aho rero dushobora kwitega kuri ibyo. Turaba ku byo ubwacu dushoboye, kuko twamaze kumenya guhera kera cyane ko tudashobora kwifasha, dushobora no gufasha abandi. Dukeneye ubufasha buva ku Mana yacu, kandi yarabisezeranije, kandi turizera yuko uburyo bwiwe ni uburyo bw'Imana yacu bushizwe hejuru, kandi bushobora gutanga intsinzi, kuduha intsinzi twebwe abo abari mu bwoko bwiwe. Aya majambo ashobore kuduha
nouveau courage pour intege nous approcher zishasha du Seigneur, kugira ngo pour lui faire twegere confiance. umwami tumugire icyizere Seigneur, kugira ngo tumubwire ati umwami ubuzima bwanje bufate Fais de moi ngira ikintu kikunezereje Seigneur, que tu Mwami, puisses m'accorder la grâce de ushobore penser kubona correctement, ubuntu bwo kwiyumvira mu buryo correctement, bubereye d'agir kuvuga mu buryo correctement, bubereye de gukora mu marcher buryo bubereye correctement. kugenda mu buryo bubereye imana Prenne simplement ifate gusa nos pensées, ibyiyumviro byacu nos cœurs, imitima yacu notre vie tout ubuzima entière bwacu bwose bwuzuye mu biganza byiwe et qu'il puisse kandi façonner ashobore selon son cœur kuducura uko umutima wiwe ushaka no kuba kwiwe haleluya ibyo nibyo niyipfuriza kandi ibyo nibyo ndabipfuriza mwese n'imitima yose amen turahaguruka kugira ngo dusenge Père Céleste, data uri mu ijuru de tout cœur, n'umutima wose turakubwiye ngo urakoze turi hamwe ku bw'indirimbo pour les paroles kubwo amajambo qui ont été lues ayasomwe et méditées. kandi yumviriwe ko Nous te disons merci turakubwiye ngo urakoze de nous avoir parlé yuko directement. watuvugishije mu buryo butumbereye Nous te remercions turagushimira que nous avons yuko reçu ton discours, twaronse imvugo yawe cru, twizeye kandi nicyo gituma tuzobona ibitangaza byawe ibikorwa byawe bikomeye kandi n'ukuboko kwawe kuzoshigwa hejuru mwami mwizigirwa de même que Pierre et nk'uko tous les spécialistes ont dû petero reconnaître n'abandi bose que bari leur abahinga capacité bategerejwe était kubona yuko ubushobozi bwabo bwari ku ndunduro ko bategerezwa kukwambaza uko nyene nous devons reconnaître natwe dutegerezwa kumenya yuko ubushobozi bwacu buri ku ndunduro nous t'invoquons Seigneur. turaguhimbaza mwami mwizigirwa Viens, ingo ordonne, utegeke prononce utegeke ijambo ry'ubushobozi kugira ngo ibyo ducamwo ibihusi byose que tout s'appelle byose bihore amen kandi ushobore kubandanya na natwe Seigneur, nous te remercions mwami turagushimira de nous avoir fortifiés. yuko wadukomeje Ensemble, twese hamwe nous aussi turagusabye kandi kubwo abagwayi bose pour les lettres kubwo amabaruwa que je tiens ici ayo dans ma mfise Bible, hano muri bibiliya mfise mu kiganza pour toutes les personnes kubw'abantu bose bari mu bukene bafite ibyo bakeneye kubw'abo bantu bose turakwambaza mwami nous voulons turashaka expérimenter que tu exauces kugira nos prières. umwimenyerezo wo kubona ko wishura amasengesho yacu yuko wishura ugusenga kwacu kandi yuko que tu as promis dans ta ukora ibyo wasezeranije mu ijambo ryawe À toi soit le remerciement. wowe uhabwe amashimwe n'icubahiro ugushimwa guhimbazwa no gusengwa uhezagire igihugu cacu uhezagire abatware bacu uhezagire igisagara cacu mwami Nous te remettons tugushaye byose si cela est dans ta volonté. ibyo bibaye mu kugomba kwawe nimba ushaka kurongora imitima yose kugira ngo ijambo ryawe On offre de grâce impano yawe y'ubuntu ishobore iyindi nshuro une fois, irindi rimwe une dernière fois. inshuro ya nyuma Oui, ishobore gushika parvenir ishobore à gushika tout le monde ku bantu bose pour un témoignage. kubwo intahe no kubwo agakiza kugira ngo hasozwe ibyo ushaka uduhe kumenya inzira zawe kandi uduhe inkomezi zo kugenderamo mu kumvira kukwizera Afin que tu puisses kugira ngo révéler ushobore manifester ta kweshura bénédiction. ugaragaze umugisha wawe ukomeye mwami turagusabye De ngo faire de nous des utugire hommes abantu qui marchent bagendagenda dans tes voies, mu nzira zawe abantu qui trouvent ton plaisir, afin que tu puisses uhimbarirwa confirmer kugira ngo ushobore kwemeza ijambo ryawe mwami mukundwa à toi, wewe soit la louange, uhabwe amashimwe la gloire, icubahiro l'honneur, n'ubwiza toute mu éternité. bihe byose bidashira haleluya Amen. amen Amen. amen